Shalom shalom bakundwa b'Imana, twongeye kugirirwa ubuntu n'Uhoraho Imana bwo kumva amajambo yiwe biciye mu kiganiro ubuzima buhindutse. Turasangira amajambo y'Imana dusanga mu gitabo c'abacamanza igice cawo ca 6 turaya ku murongo w'12. Turasoma nuko uwo mumarayika w'Uhoraho aramwiyereka, aramubaraya ati Uhoraho ari kumwe nawe, ewe wa muhizi w'inkomezi. Gideyoni aramwishura ati mugenzi, namba Uhoraho ari kumwe natwe, niki gituma ivyo vyose bitubako? Kandi vya bitangaza vyiwe vyose basogokuruza batubarira biri hehe? Bati Uhoraho niwe yadukuye muri Egiputa, ariko noneho Uhoraho yaradutaye, yatugabuye mu maboko ya Midiyani. Uhoraho aramwitegereza, aramubarira ati genda uko inkomezi zawe zingana, ukize Abisirayeli ubakure mu maboko y'Abamidiyani, jewe ubwanje ngutumye. Aramwishura ati mbega Abisirayeli nobakiza nte ga mwami wanje? Inzu yacu ko ari iyo hasi mu muryango wa Manase, nanje nkaba ndi umuhererezi kwa data. Mwene data, uyu munsi ndakuzaniye ijambo rivuga ngo Uhoraho arakuzi, Uhoraho ari kumwe nawe, Uhoraho yakumenye kera, Uhoraho yagukunze kera. Tuko twisunze aya majambo turabona cyari igihe Abisirayeli ngore bakoze ivyo Uhoraho abona ko ari bibi, maze Uhoraho abaha igihano cyo kujanwa ari nyagano n'Abamidiyani mu kiringo c'imyaka 7. Inyuma y'iyi myaka 7 turabona ko Uhoraho Abisirayeli maze gutakambira Uhoraho, maze arabumva, maze Uhoraho ategura novuga igihe cyo kubabohoza, igihe cyo kubatabara, igihe cyo kongera kubigarukanako. Muri iki gihe rero ni iki gihe tubona cyahagurukana Gideyoni ariko ariraba, ntiyumva ko Uhoraho yomukoresha, ariko ariraba ntiyumva ko Uhoraho yogira icyo amukoresheje kugira ngo atabare ubwoko bwabo. Nico gituma umumarayika amaze kugenda amubwira ngo we wa muhizi w'inkomezi we. Gideyoni vyaramutangaje biramusiga. Kubera iki? Ndo muhizi w'inkomezi gute? Vyogenda gute? Oya, sinzi ko Uhoraho amubwira ngo ndi kumwe nawe. Uyu munsi n'aya majambo tugomba turabire hamwe. Iki gihe Abisirayeli bari mu nyagano, ariko kandi turabona ko kugira ngo Uhoraho abakure muri iki gihe barimo, yakoresheje umuntu wo hanyuma muri bo. Gideyoni yavuze ngo vyogenda gute? Nukiza Abisirayeli gute? Uko mu nzu ya data, inzu ya data ariyo hanyuma umuryango wa Manase, ukananje nkaba ndi umuhererezi. Uminga kubera ko yari umuhererezi naco yari guterera, kubera ko mu nzu y'iwabo barabo hanyuma mu muryango wa Manase naco bari guterera. Ariko Uhoraho avuga ngo ni wowe nyene, genda uko inkomezi zawe zingana. None mwene data, uyu munsi sinzi ibihe ariko urabamwo, uyu munsi sinzi ubuzima ariko urabamwo, ariko Uhoraho arakubwira ngo umuhizi w'inkomezi, Uhoraho arakubwiye ngo haguruka uko inkomezi zawe zingana. Uyu munsi umuryango wawe ushobora kubohoka niwemera ugahaguruka uko inkomezi zawe zingana. Uyu munsi ubuzima bwawe ushobora kubohoka niwemera ugahaguruka uko inkomezi zawe zingana. Uyu munsi umuryango wawe ushobora kugira umugisha niwemera ugahaguruka uko inkomezi zawe zingana. Uhoraho arakubwiye ngo ari kumwe nawe. Hariho ibiri kurabamwo, hariho ubuzima uri kurabamwo, wanashima wowe utazi, wanashima hari ubuzima bw'ikirere cyakerewe imbere y'ukubaho, ariko ugasanga uri gukora wubamwo. Ariko Uhoraho araguburira uyu munsi uhaguruka uko inkomezi zawe zingana. Uhoraho ari kumwe nawe, ariceze kugukoresha, ariceze gukora ibidasanzwe kuri wewe, ariko aragomba kuhaguruka uko inkomezi zawe zingana. Ukumva uko umeze kose, uko wowe uri kose, ko ushobora kugukoresha. Rero uyu munsi reka mwene data usuzume, reka mwene data urabe ibihe ariko urabamwo. Bien usanga ari kurabaca mu bihe vy'umuryango wawe bitameze neza, umuryango haduka ibi, umuryango
ngo yiyadukize ibi, ariko uhoraho ariteze gutabara umuryango wawe biciye muri wewe. Uhoraho ariteze gukora ku muryango wawe biciye muri wewe. Haguruka wonyene uko inkomezi zawe zingana. Haguruka uhoraho akeneye wonyene uko inkomezi zawe zingana. Ntibisabwa ngo ube ufise imbaraga z'umubiri bigaragara kugira ngo uhoraho agukoreshe. Oya, agomba kuhaguruka uko nyene, ibisigaye vyo gukoresha, ibisigaye vyo bari kumwe nawe. Nico gituma Gideon mu masanse uhoraho Imana yamuhaye yamubwiye ngo ndi kumwe nawe. Uri kumwe n'uhoraho abunesha, uri kumwe n'uhoraho abuwutsinda. Rero nawe ntutsinye. Uwo munsi Imana, uwo munsi uhoraho arakuburiye. Uyu munsi uhoraho yongeye kukwibutsa yuko hari izina kwita, hari izina kuziko. Uba wikengera ukomeze, wikengera wetu jemva mu muryango uciriritse, oya genda umuhererezi, oya genda muto, oya genda ivyo ukunda, ariko uhoraho hari izina kwita. Uri umuhizi w'inkomezi, uri umuhizi w'inkomezi mu muryango wawe, uri umuhizi w'inkomezi ku bagenzi bawe, uri umuhizi w'inkomezi ku buzima bwawe. Haguruka uko inkomezi zawe zingana, haguruka uko inkomezi zawe zingana. Uhoraho yiteze kugukoresha, uhoraho yiteze kugukoresha, uhoraho yiteze gukora ku buzima bwawe, uhoraho yiteze gukora ku muryango wawe. Ariteze gukoresha ubugingo bwawe, ariteze gukoresha ubuzima bwawe, ariteze gukoresha izo mbaraga zawe ufise ubunyene, ariko aragomba kumwemerera ubwarwo kuko inkomezi zawe zingana, kugira ngo agire ico akoze, kugira ngo yikorere ku muryango wawe. Nyene data, n'iri jambo uhoraho yongeye kukwibutsa ko uri umuhizi w'inkomezi. Marika uko uri kurabaho, marika umuryango uvamwo, marika situation economique cyangwa se novuga ibihe vy'ubutunzi uriko, marika ibihe wari kurabamwo, sinzi ibitandukanye, ariko uhoraho, mbere y'uhoraho uri umuhizi w'inkomezi, imbere y'uhoraho uri umuhizi w'inkomezi. Aragomba ko uyu munsi uhaguruka inkomezi zawe zingana, maze akagukoresha. Uhaguruka inkomezi zawe zingana, agatabara ubwoko bwiwe. Uhaguruka inkomezi zawe zingana, agatabara umuryango wawe. Uhaguruka inkomezi zawe zingana, agatabara abagenzi bawe. Uhaguruka inkomezi zawe zingana, akagira icyo akoze ku buzima bwawe. Mwari kumwe na Desire mu kiganiro ubuzima buhindutse. Mwarahezagiwe.